abaporisi 18 harimo n'abanyagihugu batari bake nibo bahagaritswe n'igipolisi bakekwa ku mabi atandukanye harimo ubusuma. Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano intwaro hagati mu gihugu n'iterambere agashikiriza ko ku bapolisi hoho ngo bitagoye kuko bamaze kwakwa akazi kabo, igisigaye ngo nuko bacirirwa imanza mu masentare. Ijambo ryashikirijwe na nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano hari ku munsi wa gatandatu w'indwi heze mu nama aho yari yabonanye n'abakozi b'ubwo bushikiranganje. Ijambo rihambaye yavuze ku bijanye no kugwanya igiturire n'ubugizi bwa nabi. Yaravuze yuko twibukanije yaravuze yuko atakinya azogirira OS aja mu bintu byo kurya igiturire cyangwa ayandi makosa atandukanye na cyane cyane abo mu abakozi bose bo muri ubwo bushikiranganje. Imvugo rero yacijana n'ingiro kuko bukeye rimwe ku munsi wa gatandatu imakamba twaciye tubereka abambere bafashwe nyuma y'iryo jambo ya nyakubahwa umushikiranganje bari abantu bashika ku 12 harimo n'abajejwe intwaro babiri, umwe yari utwara izone. Twaciye tubabereka nk'akarorero bambere batanguriwe ko inyuma y'iryo jambo ya nyakubahwa umushikiranganje. Kuri iriya dosiye y'imakamba amatohoza twabwiye yuko aca abandanya, rero yarabandanije. Uno munsi aho tugeze hariho abandi babiri baciye bafatwa, harimo umusirikare yitwa Caporal Chef Nihora imbere akaba yafashwe itariki 22 z'ukwezi kw'indwi. Habamo n'uwundi munyagihugu yitwa Ndayishimiye Siriac yafashwe itariki 20 z'ukwezi kw'indwi ariko arambura abarundi nyene bari bavuye muri Tanzania aho yabatwara amafaranga n'ibikoresho vyabo. Abandi hariho n'abandi bapolisi bariko barumvirizwa kujya dosiye nyene harimo intwazangabo zibiri n'ibisongerezi bibiri mu gipolisi. Abo bose rero bariko barumvirizwa kugira ngo abantu bose bakora buriya bubisha bwo kwambura abarundi baba bariko barava mu gihugu ca Tanzania baheze bashengezwe imbere y'ubutungane. Iryo rero nyakubahwa umushikiranganje yavuze nabwiye ko yaciye itangura kuja mu ngiro ubwo nyene. Ahanini rero abo abagize imisi bafatwa bakaba ari mu bajejwe intwaro nkuko mwavyumvise ukuri abo bimakamba, ariko si makamba gusa no ni Muramvya itariki 22 z'ukwezi kw'indwi hariho abajejwe intwaro bihereje igitara ca leta baraca aho baciye ibiti bishika 104 ku buringanire bw'ama angana na 60. Abo rero ubu bariko bararonderwa ko baciye bahunga, harimwo n'urongoye zone rya Rusera yitwa Auguste hamwe n'umugoronome wa ngaho yitwa Niyungeko Nestor. Abo bose bakaba bariko bararonderwa n'abajejwe umutekano kugira bafatwe kandi bace bafutwa muri ako kazi ko kuba abajejwe intwaro cyangwa kuba abagoronome, kuko barababwiye ko atakinya niko rero bitegezwa kugenda. Hariho kandi nibubanza itariki 23 z'ukwezi kw'indwi ujejwe segiteri Rugunga yitwa Izerimana Desire, uyu nawe akaba yarafashwe n'abajejwe umutekano bariko barashira mu ngira umutahe wavuye muri parke. Akaba yagirizwa kugomba kwica abantu no gukubita no kubakubita kubasinzikariza ubuzima. Ubu nawe nyene yarafashwe ashikiza ubutungane kandi bizokurikirana no kubaca bamufuta mu bajejwe intwaro, kuko nta muntu ashobora kuba ari we ajejwe gukingira abandi ngo yongere aca wa mbere mu guhungabanya agateka kabo. Umugwi wa mbere mu wabonye twaberetse no mugwi urimwo ugizwe n'abantu 16 kuko umwe yirutse baracari ko baramurondera. Ukaba urimwo abapolisi 13 harimwo umupolisi umwe yirutse bajya twaberetse twareke bari ngaha. Umugwi wa mbere ugizwe n'abantu abapolisi hamwe n'abasivile n'abatarapolisi bamwe bakunze kwita abasivile bagirizwa ububisha butandukanye. Aba bapolisi ni apese ndiho ku bwayo Vital
uyu akaba yagirizwa kwiba akoresheje inkoho amafaranga angana miliyoni 7 n'ibihumbi amajana 5 ngira muribuka ejo bundi itariki 17 z'ukwezi kw'indwi mu Kinanira aho mwijoro hariho umupfasoni yitwa Ndikuriyo Godance yari avuye gutora amafaranga yiwe muri banki, hanyuma uyu mupolisi ari kumwe n'abandi batarafatwa b'abasivile baramukurikirana buke kandi bikaboneka ko bari bahawe amakuru n'umuntu yobakora muri iyo banki, baramukurikiranye buke hama baramwambura amafaranga angana n'imiliyoni 7 n'ibihumbi amajana 5 vy'amarundi. Uyu rero akaba yaciye afatwa. Uwundi wa kabiri ni BPC2 Karabagega Sadiki, unawe akaba yagirizwa ko yateye abantu mu nzu yongera biba amafaranga ibihumbi amajana 270. Hariho APC Ndayishimiye Eric, uyu akaba yagirizwa kwiba igitoro c'imodoka yarasanzwe agendesha abifashijwe n'uwundi aca kivoma we watari umupolisi yitwa Alexi, akaba asanzwe nawe muri baba civile twabereka bakorana, akaba nawe ari waca avoma ivyo bitoro. Ukurikiragira kandi n'indereye abakurikira ni abapolisi 5 bagirizwa kugigiturire. Muribuka abafatiwe ngaha ku kiraro cyo kucana hangwa hafi ya Brarudi y'uruganda Brarudi, bariko baraka abanyagihugu bamwe batwara amakinga babatoza amafaranga amajana 5 kwikinga mu gitondo. Harimwo n'umwe yafashwe wewe yasavye igiturire c'amafaranga ashika ibihumbi 200 umunyagihugu, hanyuma uwo munyagihugu acaramuhenda mubwira ati reka tuje kuyatora kundi muntu hariya hirya, ajya kara abapolisi acabona gufatwa. Aba rero byagirizwa igiturire ni ndereye uburu BPC2 ndereye Burundi Aimable, APC Hamenyimana Fabien, APC Bayisabe Boniface, APC Ngomirakiza Christophe, APC Kubwayo Jean. Aba rero no bagirizwa igiturire. Hanyuma hariho APC Nzoyihaya Roger, nawe akaba yagirizwa kunyuruza ikinga muri amakinga baba ariko barafata ngaha mu gisagara. Abakurikira 3 bagirizwa kuba bari kumwe n'uwundi n'umusivile umwe muri bajya twaberetse, bobo bakoresheje imodoka y'akazi, umwe n'umushoferi abandi n'abapolisi basanzwe bakoresheje imodoka y'akazi, uwo mushoferi asanzwe anyonga, baca uwo musivile ayijamwo aca yigira ko ari umukomiseri, yoba yarafite n'inkonto bakiriko bararondera ya pistole, baca bagenda gukora akazi nkuko bariko barakora akazi k'igipolisi bambaye impuzu z'igipolisi, batangura kuza barafata amakinga mugabo baca bayanyuruza. Aba rero ni APC Nzoyihaya Roger, ni APC Cishahayo Donatien, ni APC Banyankimbona Oscar hamwe na AP2 Ndizeye Salvatore. Uwundi wa nyuma mu bapolisi ni APC Nkunzimana Jack, nawe akaba yagirizwa kuba yaranyuruje ibiyayuramutwe byaye byafashwe. Hariho rero n'abasivile bakorana, kandi umugwi wa mbere wose tubabwiye nabo ngaha mu gisagara ca Bujumbura bakora ubisha butandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Abasivile bakorana, uwa mbere ni Nyandwi Laurent w'umudemobilize, hariho ndiho kubwayo Claude yiyita ko ari ubujejwe umutekano. Hanyuma aba babiri bakaba ari nabo bafatanye utumotorora mwabonye ngaha 2, bakaba bo bigira ko arabajeje umutekano mu guhenda abantu kugira ngo bakora ivyaha bitandukanye. Uwundi wa gatatu ni uwitwa Mutabazi Taxis, niwe rero yitwa komiseri bya twago turababwira. Akaba rero agenda arambura abantu ari muri ya modoka n'abapolisi, we yita komiseri akaca agenda arambura abantu mwijoro kugira ngo ivyo byose bice bitukwa urwego rw'igipolisi. Aba rero no mugwi wa mbere twaberetse bafatiwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kandi n'ububisha bagiye barakora ahanini bwabereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Umugwi wa kabiri twaberetse ni
ni abapolisi basanzwe uno munsi bapfungiwe ibubanza nabo ni BPC2 bari mu mahoro Ezekiel, APC Manirakiza Samuel, APC Riyazimana Manase, APC Sebushahu Sharif hamwe na APC Shimirimana Alexander. Aba rero uno munsi bafungiwe ibubanza bagirizwa gukora ububisha butandukanye ngaho mu gisagara ca Bujumbura harimwo na cyane bakoresheje inkoho. Aba ni abapolisi twababwiye bari bafashwe amakuru twigeze kubahera ngaha nyene turiko turabereka umugwi wari wafashwe bagizi ba nabi twabwiye ko harimo abapolisi nibo baba rero tuberetse. Uwundi uyu wanyuma mwabonye ngaha akaba yagirizwa gusambura imodoka ya leta kandi yayihaye agenda gukora ibikorwa atatumwe kandi tari no mu masaha y'akazi acaragenda carayigonga. Kuri rero bano bapolisi bose n'aba basivile mubona bakorana, ico twashaka kubamenyesha nuko ubunyene baca bafutwa mu rwego rw'igipolisi nkuko umushikiranganje yabivuze. Ubu ntavyo gufyina bikihari. Abapolisi bose aho bariko barakorera bavyumve yuko iki ari gikorwa gitanguye kandi gica kibandanya. Umupolisi wese ajamo asubira mu bintu vyo kugigiturire canke gukora yandi makosa atandukanye aca futwa no guca bamufuta. Tubaberetse kugira ngo dutanga akarorero ko iryavumerewe na nyakubahwa umushikiranganje ryaciye itangura kuja mu ngiro ko ubu ata bintu vyo gufyina bikirimo. Bavyumve turazi ko atari benshi abapolisi muri rusangi bakora neza kandi bakora akazi kabo neza cyane, ariko uyu mujyambwa umwe ubu ntazotukisha umuryango w'igipolisi, ntazotukisha urwego rw'igipolisi aca ataha iwabo kuko ubu nyene duhejeje kubabereka baza bamaze kubafuta urwego rw'igipolisi. Ubutungane buraca bubandanya ivyabo mugabo ku makosa cyane y'akazi bakoze ko akenshi ivyaha bakora usanga ari ivyaha bitekanijwe n'igitabo mpanabyaha bikongera kandi bikaba n'amakosa y'akazi. Abandi nabo usanga imbere yo gucika kuri kora ivyo vyaha babanje gukora amakosa y'akazi. Niyo yayo rero ariko aratuma ivyo bijanye no guhana mu gipolisi bica bishirwa mu ngiro bagaca birukana. Ubu rero n'ubutumwa buhambaye ku mupolisi wese, ni n'ubutumwa buhambaye kujejwe intwaro wese, ni n'ubutumwa buhambaye ku bakozi bose bo muri buno bushikiranganje bushasha bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Murabona yuko abo uno munsi tuvuze arabajejwe intwaro hamwe n'abapolisi kandi baca bafutwa bose mu kazi kabo. Abandi bariko bararondegwa kandi amatohoza ariko arabandanya kugira ngo umuntu wese yoba yarakoranye n'aba bantu canke yoba bikora akaba atarafatwa nawe nyene acafatwa ace yirukanwa ubwo nyene mu kazi. Hanyuma tubandanye na benshi basanzwe bakora akazi kabo neza badakorakora bataje mu vy'ibiturire bataje mu vy'ubugizi bwa nabi, nibo benshi twabivuze. Mugabo ubu mujyambwa ndabisubiyemwo ace yitukisha tukishe n'umuryango wabo tukishe n'abi wabo ntasubiye gutukisha urwego rw'ipolisi, ntasubiye gutukisha urwego rw'abajejwe intwaro, ntasubiye gutukisha umukozi wo muri buno bushikiranganje.